hari impuzu novuga impuzu za création no kuvuga izo twebwe nyene twiyumvira bivanye n'igikorwa kana kagomba gukoreka izo ucusanga tuzikoresha cyane mu photoshoot tukongera tukazikoresha cyane mu bari kubaririmbyi igitako c'ubudede gifise n'ubwoya bambara mu mutwe niyo no kwita kuhone uzosanga mwezi gisabo yarayambaye kandi ijya nyene no mu Rwanda usanga imeze gutyo nyene murabizi yuko u Rwanda n'u Burundi nibihugu bisa nibisangiye imico rero ico bazi co canke baturusha nuguha agaciro akaranga canke imico ico kintu bobo barakiturusha rero baragerageza kubifata ninde yakubwiye yu mu Rwanda ni hafi cyane kurusha muri Europe urazi ko ari abantu bashobora kwanka kwambara urubega rw'abarundi bakambara costume ariko costume ni y'umuzungu costume si y'umunyafrika none kubera iki woza gukritika ivyo umunyafrika mugenze wawe wa hafi utakrititse ivy'umuzungu wakure muri team ubuzima canke Sabbas n'umuntu yizera cyane gukora hamwe n'abandi gushigikirana n'abandi rero Alice yo kwa Mutima ntiyavuyeyo aracabandanya ibikorwa ariko yaje no muri team ubuzima turiko turafashanya ino filme ubuzima kandi numa actrice mwiza cyane afise na role principal abantu bazomubona cyane kandi ndazi yuko bazomukunda biki Sabbas yageze ko kwikora kundi muririmbyi mpuzamakungu canke mu bigo bitandukanye akunze kwikora kuri Rose Muhando cyane nari kwikora kurinde yaje nawenze nca ndakubaza birashoboka ukabona abandi ati yari kubwirana kananaka oyaje mvuga ati kwiki bitoshika uvuga ati ngira nje muri Kenya mu Rwanda mu Nigeria naho nyene ugumuza na Rose Muhando erega nababwiye ikintu cyose kiba kwa gukunda ivyanyu gukunda igihugu gukunda biwanyu gushigikira biwanyu gushigikira ivyiwanyu Turabona mukice kuza Budget TV muri mwese mwiriwe mwaramuse bwake mugoroba mwiza. Budget TV ndazi ko mudukwikirana muri bigo bitandukanye kwisi yose. Ashakari mu gitondo ku mugoroba saa 6 y'ijoro sangapi byose birashoboka. Ndakubwira ati aho uri hose ushima Imana ko uri muzima utamerewe neza naho nyene ushima Imana byose n'umugambi w'Imana. No munsi ndi kumwe n'umuntu adasanzwe. Iyo mvuze umuntu adasanzwe babivana n'ibintu
uwo muntu amaze gukora canke ibintu aba ariko arafasha abantu muri mu kibano. Sabbas, ndi kumwe na Sabbas inkuru nziza canke Sabbas style byose birashoboka. Ndakuramukije. Amahoro cyane, ndakuramukije Simon, ndaramukije n'abasanzwe bariko baradukurikirana. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi Imana ibaho umugisha. Kaze muri kino kiganiro turizera neza yuko muza kugira ibihe byiza kandi muza kuhungukira byinshi. Yeah. Sabbas, ikintu cya mbere na mbere noherako uraberewe. Merci beaucoup. Kubego kwa Sabbas ni kubera Sabbas style canke n'ahatari bwagire Sabbas style yaraberewe. Ni kubera Sabbas style. Kubera Sabbas style kuko niyo inyambika. Nubwo Sabbas style Sabbas nawe yikoramwo. Ndabikesha Imana, ndabishimira Imana ariko kandi ni ku bwa Sabbas style. Yeah. Sabbas arano usanga bavuga ati umutwara bumba karira ku rujo cyangwa ugasanga bavuga ati umupfuma arapfumurira abantu bakaronka amafaranga ariko ugasanga arakenye, ariko Sabbas we kwambika abantu nababanza kirako. Okay, icambere na mbere muri bino bintu byo kwambika benshi bafise abamodo bambika abantu bajejwe nko kwerekana canke kurata guhayagiza izo mpuzu zabo, ariko kenshi nka jewe iz'abagabo urumva ni jewe nihera ko nyene urumva akarero ni jewe. Niyo mpamvu abantu bashobora kubona amafoto atandukanye y'impuzu mba nakoze ndiko nderekana ntibikabatangaze urumva nije nyene niherako. Publicité ya mbere ni jewe, nije muntu wa mbere igira publicité. Rero urumva kandi biraryoshe namba ucuruza ivyamwa abantu bakabona ko nawe ubijya. Bakabona ko akabiri gasa nako umuntu nyene ajya ivyamwa. Namba ucuruza canke igikorwa nyene ukora dimwe bikaboneka yuko nawe nyene ukabintanga rugero canke exemple muri ico gikorwa. Yes, rero urumva Sabbas ategerezwa nawe ku nta mucumvyi yabwiyimye. Niko abarundi bavuga, nta mucumvyi yabwiyimye kandi urumva n'inzira nziza nanje kwikorera publicité, kugira publicité y'ibikorwa vyanje. Yeah. Ico nyene cha Sabbas style kare twahereye kureka abaca bari cyo tuherako. Muri Sabbas style hari ibikini biki canke mwambika abantu mu buhe buryo? Okay, muri Sabbas style twambika abantu b'ubwoko bwose, abana, abakuze, abari mu Burundi, abari mu makungu. Turakora cyane ibintu byo gukotesha impuzu, no kuvuga nka babandi baba bakeneye impuzu z'imanza, na cyane nka ya mpuzu ushaka kwambara rimwe gusa. Hari impuzu umuntu abato kwambara kenshi ugasanga ni impuzu y'iyo evenement nyene. Izo mpuzu rero tuba dusanzwe tuzifise cyane. Hari impuzu novuga impuzu za création, no kuvuga izo twebwe nyene twiyumvira bivanye n'igikorwa kana kagomba gukoreka. Izo ucusanga tuzikoresha cyane mu photoshoot, tukongera tukazikoresha cyane mu bari kubaririmbyi. Urabona umuririmbyi urashobora kumva indirimbo, ukumva scenario yiwe, ukumva ingene imeze, ukumva ivyumviro vyiwe, ukumva hashaka gukorera na ushaka gukora ikintu. Impuzu zo mwambika ishobora kujana na ya ndirimbo, ishobora kujana na ya sujet, ishobora kujana na location azo barimwo, ibintu mwe n'ivyo. Rero muri Sabbas style impuzu z'ubwoko bwose, ariko nkuko mubibona harabaho n'impuzu zishonye. Izi rero abashaka kugira amakomande baragira amakomande bakagura, ariko kandi muri Sabbas style bipfuje n'izindi mpuzu zisanzwe. Hari impuzu novuga ngo ziri unique ushobora kudusaba atari za zindi wo kwihutira kuronka mu isoko. Izo mpuzu zose tuba tuzifise nyinshi par commande canke izindi umuntu akazisanga muri Sabbas style. Yeah. Uvuze nimbazo nka mu isoko mwe muca muzikura? Nakubwiye impuzu za création, hari impuzu tuvuge ukiyumvira je ngomba gukora impuzu imeze gutya. Ngomba impuzu ndayiha ino forme. So kuvuga ngo wagiye mu isoko uzibona handi aho ziriyo ya nivyumviro vy'iwawe ushaka novuga ugomba kuyirema uko we uvyumvamwe mu bwenge canke mu vyumviro vyawe. Rero urumva iyo mpuzu bivanye nuko ahanini création bari wewe biragoye kugira ngo ucusanga undi muntu muhuye n'undi muntu ayambaye uretse umuntu aba yayikuye hahandi nyene. Murabizi ko mu isoko ari impuzu ushobora kugenda ugasanga imipira nawe ushaka imipira ati imipira umuriyoni boguha kubera ziba zisanzwe zihari ari nka brand imwe nayo yavuye ku muntu umwe. Ariko rero urumva nk'izo mpuzu twe ndiko ndavuga utofa kusanga mu isoko ni za zindi natwe tuba ari impuzu natwe twa créer.
muri Sabbas uvuga ko mufise ibintu mwamwisangije ubwo akabeye nusanga kavuna nkuhatumba gati aje kwera ajya ntawe noshobora nibisanzwe cyane kuko abato n'abakuru bararonka abafise menshi n'abafise make bararonka tujana n'uburyo bw'umuntu hari umuntu ashobora urabizi yuko turashobora kwambara twese même tisi zifise même couleur ariko zidafise même qualité n'amafaranga zitagurwa amafaranga amwe urashobora kwambara itisi imwe yaguzwe metero 15,000 iyindi metero imwe yaguzwe 70,000 iyindi metero imwe yaguzwe ayarenga ariko zose umuntu ari karaba ni couleur imwe mwico gihe rero urumva urashobora kubona impuzu umengo zirasa ariko zidasa zitanganya nibeyi rero tujana n'ubushobozi bw'umuntu umukiriya aje wipfuza ibingana gute kubera inkezi ikera ubwo bireha ikera ubwo bireha no kuvuga ngo umwe wese araronka bivanye n'uburyo afise muri Sabbas ni umuntu ashaka kurabira ibikorwa mukora amafise website mufise ama social media wavuze ko nabari hanze bashaka kubagurira hehe bashaka kura nk'ubunye muri no mwanya ashaka umuntu avuga ati rekanze kuraba ivyo bintu izo style za Sabbas ndabe vy'ukuri ko ziriho canke zibaho ubunye nashaka kubirabira kugira arabe nimba ari guhitamo ahitemo nimba ari kugira commande agire commande Okay, ubwa mbere na mbere nababwiye yuko twebwe ahanini ibikorwa usanga dukoramwo cyane nibijanye n'impuzu zo muri location impuzu z'imanza hariho izindi nazo twababwiye yuko ari impuzu ushobora no gufungira aho nyene ukayiha forme wewe nyene ushaka ukandi itari impuzu ishobora kuba cyari gitambara ariko nkacambika umuntu nkagiha forme nshaka uwo mwanya nyene mwico gihe hari ushobora kuza muri Sabbas style ukaraba ibintu ukabona umengo nta bihari ariko nkakugira ati kino kintu ushaka ndagiye forme yiye ndagiye forme yiye nkagiye forme ushaka rero hari impuzu ziba zisanzwe zihari nivyo ariko hariho n'izindi nababwiye yuko ari izo usanga tutanze par commande ugasanga byinshi nitwarinze gufotora canke ntiho bisanga mu iduka nababwiye ko ari impuzu nyinshi dukora par commande izindi nazo tuziya forme bivanye n'ico umuntu yipfuza canke twumvise teme gikorwa umuntu ashaka gukoresha ariko kandi ushitse no ku kibanza impuzu urazisangaho Adresse rero umuntu ukuntu umuntu ashaka gushaka ku kibanza cyo kuntu umuntu ari mu makungu ndavuga abantu bari hanze y'u Burundi ukuntu bashaka gutora cyo bashaka kuvugana cyo bashaka kuraba ibikorwa vyawe canke kuraba za style zawe Okay, amazina kuri Instagram ni Sabbas Style Company canke kuri channel ukuntuze kuri account yanje nyene ya Sabbas nkuru nziza kuri Facebook amazina nayo nyene Sabbas Style Company ariko ushobora kuraba ne kuri page yanje ya Sabbas nkuru nziza kuko byinshi nsanzwe ndabicishako hanyuma bureau dufise nga mu Kamenge muri Gikizi kuri 7e Avenue mwavyumvise ukeneye kuberwa ukeneye creation pana vya bintu bibombara ugahura n'umuntu yambaye ibintu musa muri Sabbas style wambara ikintu wisangije gusa Sabbas ashaka kuza umuntu nyene abantu babiri bashaka guhura bose baje muri Sabbas style ugaca usanga barasa ibyo ntaco bitwaye kuko niyo mpamvu zihari turazana ibintu vy'ama exemple hanyuma umuntu wese akagira shwa kandi nta muntu yoronka amafaranga yo kuvuga ngo ino creation izoba yiwanje je nyene ngo watanza ngaye kugira ngo iyo mpuzu yawe uzoyambare wenyene ntagira undi muntu numwe muzose je navuga ati je ndashaka kuvuga ati je ndaha amafaranga yose mwifuza ariko ntazagira undi muntu muhiye kurere n'iyi style ivyo ucugura sino iri muri location muranagurisha ego turagurisha nukuva iri muri location ijisho giwawe ryayishimye nico kimwe n'ijisho ry'uwundi ryoyishimye kandi urumva ico dushaka twebwe nuko amaso menshi ashima kuko urumva yaba hashima umwe hakaca hera imyaka n'imyaka atawundashimye urumva yuko vyogorana kwira turonka ubufu uraza kabazo Sabbas ngenda kwaze ku bintu vya style murambona ku bantu bagira dote hariho impuzu bahora bakunda kwambara keshi nkunda kuzibona n'abanyarwanda kubera iki mwambika abana ama style y'abanyarwanda kandi arabarundi Okay, ivyo nibaza yuko atari kibazo igituma atari kibazo nta impuzu y'umurundi n'urubega gonyene nizo wambaye sizo umurundi rero urumva wanse zijya wo kwanka nizo urumva turiko tubona zijya kurerimo turuntu tumeze kutwera menga n'utwirabura sinzi nimba nihenze umenga cyane ndabibona ku banyarwanda kandi ugacu usanga biragoye yuko abanyarwanda nabo ubona bambaye bimwe za mbega z'abarundi Okay, uzogerageze urabe
nko ku mafoto ya kera y'abami ajya makulero uzoyasangaho abami barayambara kandi bo ngahanye mu Burundi uzorabe bijya bitako kiya gitako hari gitako c'ubudede gifise n'ubwoya bambara mu mutwe niyo no kwita kuhone uzosanga mwezi gisabo yarayambaye kandi ijya nyene no mu Rwanda usanga imeze gutyo nyene urabizi yuko u Rwanda n'u Burundi ni bihugu bisa nibisangiye imico rero ico bazi co canke baturusha nuguha agaciro akaranga canke imico ico kintu bobo barakiturusha rero baragerageza kubifata ninde yakubwiye yuko couleur kubera ari noir blanc umurundi atoyambara urumva oya navuze tikiya tuntu abari uturongo tumeze ukungire cyo tubona umviriza nkubwire par exemple igitako twe dukoresha igitako uzorabe logo ya Sabbas style ni logo yavuye mu gitako kandi ugerageje kuraba nibitako vya kera ariko ayo mantu zayo madesenye no mu Rwanda ariho ariko guhera ku ntwaro ya cami natwe mu Burundi twarayakoresha ariko kubera bobo babiha agaciro bakabikoresha cyane ucumengo biri propre kuri bo ariko nitukwe natwe kubiheba kubera iki natwe n'ivy'iwacu wambara intuze rugwe ukaza wumva ngo rugwe ngo ni y'abanyarwanda ninde yabikubwiye gusa Sabbas ni kukuntu tuba tubona couleur zibi bintu vya ndanga karanga by'u Burundi tugomba kubonamo rouge na vert na blanc yes na blanc ibi bigize idarapo ry'u Burundi canke izi couleur menga z'igihugu menganizo zitatu ugaca usanga rero jenza ndabibona mwavyambisa abantu mvuga ati none kubera iki zijya couleur ndazibona cyane ku Banyarwanda bagize amadote ariko ataga couleur ino bambara ndabona abo bambara ubwo namwe kuba muhagarara ku migenzo y'ikirundi mvuga ati couleur z'u Burundi migenzo y'ikirundi tubimenyere uko kandi ari mwe mukwiye guteza ivyo bintu imbere nagahaze mwumva ngaho ugerageje kuraba mu bitako twe dukora muri Sabbas style twe nyene tuvyikorera birimwo ya mabara nyene ariko ari ya mabara ntiwumve ibara za couleur drapeau kubera nabone biga bintu bambika nta couleur drapeau yo abirimo ariko tujya turongo ndatubona ahantu heshi mu Rwanda usanga duhari ku bintu byinshi tujya turongo tumeze uko ico ndiko ndakubwira bobo bamenye kubigaragaza cyane ariko suko natwe hano tutahari namwe rero nimugaragaza iby'iwanyu nyene bibi by'iwanyu nivyo ndiko ndakubwira kuko niyo tuvyeretse abantu nabone ntibabibona urumva kandi ikindi kintu naco twebwe turi muri business ntitugenda twoblija urumva ntiwoblije umuntu ngo tidwa gutegerezwa kwambara iki umuntu ni shwa yiwe ni choice yiwe n'amafaranga yiwe aje abari mu boss urumva ico dutegerezwa gukora twebwe turagerageza gushiramo ibindi bintu by'iwacu uzorabe nk'ivyo nkora jewe for example ivyo vyerekeranye n'ibitako dushirako ni vy'iwanje nyene nivyo nyene twikorera kandi biri mu macouleur atandukanye twakoresheje doré dukoresha doré blanc na noir no kuvuga ngo twashizemmo doré iyo tutakoreshejemmo ntuze tuca dushiramwo chocolat kuko ayo macouleur abantu barakunda kwibaza cyane macouleur y'ibintu vy'igitoki urabonekera gukuntu gisabiki nivyo bintu macouleur cyane usanga ari muri bino bintu by'u Burundi ni genda gerageza kubikoresha cyane ariko still hari umuntu atabitora kandi utabitoye je sinshobora kwanka ifaranga ngo ni kubera atatoye ibi twe turi muri business kandi siza abanyarwanda gusa kuko hari n'izaba Nigeria zirahari ikindi naco mu Rwanda ni hafi cyane kurusha muri Europe urazi ko ari abantu bashobora kwanka kwambara urubega kw'abarundi bakambara costume ariko costume ni y'umuzungu costume si y'umunyafrika none kubera iki woza gukritika ivy'umunyafrika mugenze wawe wa hafi utakrititse ivy'umuzungu wakure oya je nco kritika cyambe nayo makosime gusa rero namwe ni mukreye kurereye wawe mvuga ati ni kurere ndundi iranga Burundi bibe prioritaire nyene nizo zindi washaka muzihebe kubera mugomba kubakira ku kirundi ivyo mukora bikora mwisunze uburundi ni kirundi nakaranga n'imico kama umva nkubwire twe turi muri business ntari mitigira muri commerce ariko muri business ya critique umva nkubwire muri commerce ugiye muri commerce je sindi engagé par l'état urumva je sinangajwe na leta jewe nikorera utwanje mwico gihe urumva ntegerezwa gukaya ikindi cyo cyose kinzana amafaranga iwanje ari impuzu z'abahindi iwanje hari impuzu z'aba Nigeria iwanje hari impuzu z'ikinyafrika urumva ubwoko bwose
urumva rero umuntu ni waca yicagurira kwa kundi muri restaurant ugenda ugasanga batetse ivyo kurya byinshi umuntu wese akitorera akavuga ati jewe no munsi ngi umuceri undi nawe akaza ati je nta muceri norya ngi ubugari undi nawe akaza ati je ngi bijumbu umwe wese baramuserva ico yipfuza rero vyose birahari ahubwo umurundi yumva yuko yipfuza gushigikira culture yacu nibaze badusaba zazine kandi je wanje vraiment nta na problème kuko bazosanga bihari kandi vyuzuye ubeza raka gahaze kari he kuri babarundi bambara zazindi zirimo zijya kurereza hariya kwambara kurerezo ngaha nyene ubeza ka kukantu ko kuba abarundi batiyemera biyemere mu vyabo ku makurere yabo kubirangi kukaranga kabo wibaza ko biva kuki kuko urumva wambaye kubigira umurundi n'umunyarwanda akambara bijya kuko ivyo ndiko ndavuga kubera hari dote yabaye turabona amafoto turiko turaba amafoto ahantu numva umuntu avuze ngo ngo kubeke ngo bambaye ibintu ngo vyo mu Rwanda urumva ko kantu ibintu ngo vyo mu Rwanda bigenda gute rero bajya bakiriya bawe baze bashima bijya gushimanye n'ivyo ngaha birimo kurerezo ngaha ico kibazo rero kibaza abo bakiriya werega muraganira ashaka kuzaga ati ati je nikundira ivyariya nka wewe uruhara rwawe basigo buruwe uruhara rwanje no gukora kandi nama ndiko ndakora nkabazana ama création na cyane cyane y'ibintu novuga ngo bitandukanye na biriya ariko shwa iguma iri kuri bo hanyuma ikindi kintu naco jewe ni kibazo sindakibona kwa ayo makuru uri kuravuga ikibazo ndakibona ku barundi bonyene ubwabo kudakunda ivyo wabo no kudakunda umuco wabo no kutawushigikira na uri mu butereko babakundisha jewe nakubwiye iwanje birahari ariko nta muntu nogenda ko oblige ngo utegerezwa ngo kwambarire uje ndaguserva ivyo ushaka urumva ndaguserva ivyo ushaka kandi sinokwanka amafaranga ngo amafaranga yatahane ngo kweregiye kwambara ibi nakubwiye si mu Rwanda gusa nuko wafashe ku Rwanda nakubwiye abahindi kutari kurabavuga nakubwiye aba Nigeria kutari kurabavuga na muntu ndabona yagize doti yambaye ivyo abahindi ni benshi oya je basi navuze abo navonye okay ni benshi rero ni benshi barahari barambariza abahindi barambariza aba Nigeria kandi ico kintu naco urumva ikintu just yo cakunzwe kiba cakunzwe twebwe muri business dutegerezwa kubishiramwo hanyuma umuntu akiserva ivyo ashaka uruhara rw'iwanje narukubwiye no gukora bya bindi no kwita ko biri propre création ziwacu kuko nabariya n'ama création nta hantu babisomye nta hantu byari vyanditse ngo bavuke basanga ngo bino bintu birahari no kuvuga ngo nababwiye fashion n'ibintu bijanye na création rero haraza umwe akazana iciyumviro ico ciyumviro abantu bakagikunda bakagishigikira nisinzi yuko hantu uri kurantahura twije rero uruhara rw'iwanje no kuzana ivyiyumviro bikozwe n'umurundi ibintu bikorewe hano nyene mu Burundi hanyuma barundi nibo bo kudesida swat turamushigikira canke ntitumushigikira ariko kandi niyo batanshigiki hari abandi banshigikira kuko batabakunze bijya baba bakunze ibindi rero mva iryo kosa sigi wanje kandi nico kibazo sije no kibazo cobazwa abarundi bose en general kuko nibo bo gukundisha umuco hari nuwanka bijya akavuga ngo je sinshaka ibi ngo bisa n'ivyo mu Rwanda ariko akacashima costume ariko costume nayo nese y'umurundi costume ni y'umuzungu yeah rero urumva urugamba rwacahari canke igihugu kirategerezwa kudushigikira cyane na cyane muri bino bikorwa byo gukuza umuco nakaranga kacu ariko kandi akaba na education mu bijanye no gukundisha abantu abarundi ivyabo nibaza yuko ivyo bitari ku mpuzu gusa biri ku bintu byose urashobora gusanga umuririmbyi w'umurundi yasohoye indirimbo ugasanga ntiri muri telefone y'umurundi numwe ariko umunyarwanda yasohoye mviriza Sabbas rindira fise ibintu bitatu bizakuganira no musa nico cha Sabbas style na filme na gospel music ugira usimbe rero bandureke gato ico ndakizi tubanze duheze ica Sabbas style ariko Sabbas style nibaza ko turi nk'abahejeje kimwe gusa mwavyumvise we nk'umurundi ugomba kwere kujya bajya ari proud kujya udashaka gufata ujya muhinde yambara imbega babigoye mon frère n'abarundi rero babe proud tubabona abazungu bazambara imbega z'ikirundi ariko si cyane ariko barahari si cyane ariko barahari c'est juste question yuko abantu bumva gukunda ibintu by'iwabo no kubiha agaciro no kubishigikira erega hariyo kuvuga ati twebwe nk'abarundi tuzokunda iby'iwacu
80% 20% hasi dukunda ibyo hanze bavuga ati 80% tuzokwambara izizi wacu amakurere y'iwacu bijanye n'akaranga k'iwacu fashion zo gwacu hama 20% basi izindi zo hanze kuko no mwindi biguri kuraraba niko bimeze ho muri bigwa no sanga biri nko kuri 90%. Ico rero ni kibazo kiri mu bintu byose naho bavuze ngo ndiko ndasimba ariko si kibazo kiri ngaho muri style gusa ahubwo ni kibazo kiri ngira ngo presque mu bintu byose. Yeah. Yes, mwavyumvise rero kuja kuri Facebook havuze ni Sabbas Style Company. Yes, ukaraba foto Instagram, Sabbas Style Company nyene. Gusa mu Burundi naje gusanga Instagram umenga sikirenga sinza gahaze. Je nanje vyaranyobeye. Vyaranyobeye. Abanyarwanda bamwe ngo turacari muri Facebook ngo Facebook ni yakera ngo turi update ngo kuri Instagram. Niko biri ico kibazo niko kiri kabisa kandi rero umva dusirimuke buke basha. Abatanzania n'abanyarwanda baradusize kuri Instagram gusa byose bizoshoboka. Sabbas rero turinjiye muri filme. Filme yawe umwansi irose award muri festival wavyakiriye gute? Ubwa mbere nabinezerewe cyane nongera ndabishima Imana kuko numugisha gari rya mbere filme yanje giye mu mahiganwa rero urumva gukora filme ikaba ariyo ya mbere hama ikaja mu higanwa igashora kuronka award urumva ijya certificat naronse kagene filme ya mbere warukinye ku ruhande wawe ngira niyo filme ya mbere novuga nari nkiye ihera kubera iyindi yari isanzwe naratanguye canke nari mfise ni ubuzima yo urumva yari yo nanagize nyene yo kuja kuri YouTube yari ku bice bitanu ariko filme ihera nari nkinye yari yo ya mbere umwansi. Baravuze ati Sabbas urose award wavyakiriye gute mujya mwanya? Narabinezerewe nongera ndabishima Imana kuko murabizi yuko umuntu wese yari karakora bayipfuza kugira hageze rero iyo ukora ibintu ukabona urageze birafisa aho bigushikana cyangwa urabona ko biriko biratera intambwe umuntu wari we wese ategerezwa kunezerwa so navyakiriye neza. Ni filme umwasi yo bimaze gukwiza 100,000 views kuri YouTube. Nimboneka rimwe ko ngaha mu Burundi tubona filme ifise 100,000 views. Kuko ni nkeya kabisa. Byagenze gute kugira umwasi ikwiza ama views angana ko mu gihe izindi tubona zikiri hasi kandi ziri imbere yayo ni ziri nyuma yayo? Nibaza yuko ikintu cose kigira igikundiro caco sino bisobanura cane kuko nanje nabonye biraduga cane ndabishima Imana ariko kandi hariho nabandi bashobora kuba baramaze barakinye ziraduga ziragera kure hanyuma barakina izindi nazo ntizagera kure niko bimeze mu buzima n'umuntu yavyaye abana si bose bagira hari ashobora kuvamwe umwe akaba umukuru w'igihugu undi akaba mayibo. Ugiye kubandanya filme Ubuzima part 6 yes yeah part 6 gusa tiko turaba ibindi bice ni ibindi bice usanga mengana amafuru movie kandi ari gice kimwe ubu nawe tuzoza turaronka ijya minota nyene canke uzopunguza ugire nka 25 minutes cyangwa 30 minutes izorenga 30 kuko je filme Ubuzima gwabaye urukundo rw'abantu bayikunze n'intahe zayo nyinshi mu bisanzwe nanashatse no kuyisozera kugira ngo ntangure indi episode turiko turategura hanyuma tubona vyo bavyiza turayibandanya turamaze gufilma partie atari nkeyi rero umwanya urakwiye. Yes ndabibisa yuko izoja ko ryari kwanza filme Ubuzima izoja ko hirya yejo ku munsi wa gatatu no kuvuga itariki 23 ku kwezi k'umunani nyene no mwaka wa 2022 23 yawo no musi mengana vende turi le 22 ni le 24 rero sorry ya nivyo uno musi le 22 ejo ni le 23 izoja ko le 24. Hari umukinyi twashoboye kumenya amakuru yuko hari umukinyi Alice yarasanzwe akina na Mutima ubarika akorana na ubarika akorana na Sabbas iyo batakigiye kubandanya na Mutima akabaje gukorana na Sabbas canke ni bimwe byo kuvuga ati no gukora no gufashanya hose no gukina hose? Oh no murabizi yuko muri team Ubuzima canke Sabbas n'umuntu yizera cyane gukora hamwe n'abandi gushigikirana n'abandi rero Alice yo kwa Mutima ntiyavuyeyo aracabandanya ibikorwa ariko
yaje no muri team Ubuzima turiko turafashanya ino filme Ubuzima kandi numa actrice mwiza cyane afise na role principal abantu bazomubona cyane kandi ndazi yuko bazomukunda. Sabbas siko turaraba kukuntu mugenda mukinana mu mafilime atandukanye abo mukinana usanga ari abantu muzinanye biba bigoye nk'ubu ko tora umukinyi wa filime aza gufashe kubera ari umukinyi gusa keshi muzana kubera mufisa muhuriye mufisa umugenzi muzinanye bazinanye biba bigoye ko nk'ubu wotora umukinyi gusa atana muzi atari kumubona muri filime ndundi kubera iki hari ababisaba bagasaba yuko boza gukina hanyuma ukamuraba ukacusanga character wifuza kubera hari igihe story bimaze kwandikwa ukasanga uwo muntu ahuye n'uwo wifuza. For example numumama nawe wari wifuza nk'umumama numupapa wari wifuza mu papa urumva uwo muntu acaronka place n'ingoga ni mushikawe for example urumva ukacusanga ayongera nabishoboye ivyo biroroshe cyane ariko kandi ku bantu baba basanzwe uzi biroroha cyane kubera wewe uba wizera ikiri muri we uza ati uno muntu kabisa dukinanye nsanzwe nzi ingene actinga bica byoroha cyane ariko bidasobanuye ngo turondera abo bonyene levre kugira ngo abo bandi bantu tutaramenya tubarondere biragoye ariko iyo baturondeye bigahurirana nuko abishoboye bigahurirana nuko ari character wifuza bica byoroha. Yes kubera iki nk'ubu biba bigoye kuba nk'ubu wokenera umuntu akinari nka sogokuru wawe biba bigoye kubaho muronka ntivyoroshe atari usanzwe uzi nyene ko azi gukina urashobora kubona ko uwo muntu arakuze arashaje ariko ukabona yuko iyo atari ingabire yiwe ukabona ko atavyaza gushobora surtout nk'iyo aza kuba afise nka role principale urumva ko bija bigorara cyane kuko uramutoye bivanye nuko ubonye imvi ku mutwe ariko ugasanga singabire yiwe mwico gihe rero urumva ko bigorana. Uriko raba filme ndundi hari umuntu twabonye kuva kera kora filme ndavuga Happy River we Happy River muri filme ya game canke muri production mufata nkande canke umuvuga kiki ndabizi ko bimazemo igihe kinini amaze guproducinga filme nyinshi kuri jewe rero urumva ndamufata nk'umuntu yaciriye isemo abandi urumva yuko yakoze igikorwa agikora benshi batarabyijukira kubikora yararushe kugira ngo arinde ashika ahari rero kuri jewe ndamufata nk'umuntu yaciye isemo abandi ariko oya inbox icyo nagira mvuge nzokimubwira inbox. Ni Riva yaruka kuvuga ati jewe abantu twakuranye ni benshi reka ndabegeranya tuje hamwe twiga uburyo dushaka gukorera hamwe dugize ikintu kiri nka maison de production ifise inguvu irimo hamwe twese ariko arabatuma ko mwebwe mwashoboye gukorana nawe kuva kera mugitangura abura numwe kubera iki twaragiye niyo twari turi inama yari kambwira yuko beshi bataje kandi iyo nama yindi ubaje mu yakabere ki ya mbere utaje iyo nama ntayo namenye sinayimenyeshejwe. Gusa niko numva yuko avuga ati hari abantu benshi twakoranye bagitangura ariko uyu munsi bageze ahantu hashimishije wanashaka mwana namuciye ko ndavuga kuri YouTube cyane ariko uyu munsi bigoye yuko kandi mukorana nawe nkuko mwakoranye nawe ubwa mbere nta kigoye na kimwe kirimo kuko nk'umuntu je ntarankenera hanyuma ngo ambure hanyuma nanje ndamukeneye nkabona yuko hano hantu arahafitinga nogenda nkabimusaba yemeye byo ari byiza yanse naho urumva nta kundi ariko nibaza yuko turacakorana neza cyane kandi ibikorwa urumva biracahari ni byinshi ndavuga nko kuba ari we muntu yabakorera yagukoreye dufate hari indirimbo yagukoreye ngira filime yose ndavyibaza sinibaza ko filime ihari ariko ugasanga uyu munsi we Sabbas ugiye gukoresha indirimbo ntutumbera we ahubwo tumbera kundi muntu numva ko waruke kuvuga ati wa muntu hari nk'ikintu uvuga ati uyu muntu twarakoranye kuva kera ti reka ndamugumeko ariko gacu usanga ubu ushiye gukora ikindi gikorwa uzanye undi mushasha gukorana n'undi muntu bivana n'imvo nyinshi kandi nta gwanko na rutoyi ruba rurimo
ubwa mbere na mbere nshobora gukenera igikorwa umwanya ndawukenereyemwo nkasanga nawe afise ibindi ico ni kimwe ndashobora kumubwira ati jino ndirimbo ndayikeneye yuko mu kwezi we yabonetse canke mu ndwi zibiri nawe akakubwira ati shajewe mfise booking nyinshi abantu ndiko ndakorera uwo mwanya ntibizokunda mwico gihe urumva yuko utoca wicara mu gikorwa nawe ugikeneye uba uri obligé kuca urondera wundi muntu ashobora kugukora ico gikorwa kukironka kuri uwo mwanya iyo nimvo ya mbere imvo igira kabiri abantu bose ntibo kwama ahantu hamwe ntibo kwama ahantu hamwe uno munsi urashobora gukorerwa naka ejo ugakorerwa n'uwundi ejo ugakorerwa n'uwundi ejo ugakorerwa n'uwundi bidasobanura ngo wa wundi wamwanze canke wamusuzuguye ariko iyo bigeze naho murakorana nta mupaka uhari none munsi nokorana na Riva kandi ibikorwa birahari byinshi biri imbere kandi tuzokorana niko ndavyizera kandi nibaza ko ata probleme nimwe rero abantu babonye yarankoreye indirimbo ya mbere ya kabiri bakabona si bayikoze nta rwankuru rimwo bishobora kuba vyavuye ku mvo nyinshi zitandukanye ni Sabbas ubu tiko tubona umenga agira kore filme cyane gusumba gospel kubera iki sivyo kuko murabizi mbere abafana bamye baranyidogera cyane mu commentaire yuko filme ubuzima yatevye nuko nari mu bindi hari ibindi nahamagariwemwo kandi ntashobora guhagarika ntashobora no guheba ikintu kimwe cyose ndagikorera ku mwanya wacu murabizi yuko guhera mu kwezi kwa kane nari busy cyane navuye mu byo gukora filme umwansi na film nibice bitanu bya filme ubuzima cantangura kwiruka mu bikorwa vyitwa itaragi umurimvyi mu Burundi ibikorwa turiko turafashanya n'abandi baririmbyi kugira ngo dushore kuduza igikorwa canke tuduze gospel ni igikorwa rero twace tumaramwe igihe tuja mu bikorane bamwe barabonye turi mu bikorane kuri ETS Kamenge nk'itaragi umurimvyi nyene nibindi bikorwa bitandukanye hamwe no gushigikira n'abandi babasanzwe bariko bakora ama concert kuko baririmbyi ni benshi kandi bose babakeneye kubona support yacu kubona turiko turabashigikira canke turiko turabana nabo ariko mu ico gihe nyene niho nasohoye indirimbo nuvuga ngo ntirakwiza meme indwi zitandatu irikija mu ndwi zitandatu nuvuga ngo kwezi n'indwi zibiri indirimbo twakoranye n'umuririmbyi kazi Rose Muhando kuva muri Tanzania akaba ari indirimbo nshima Imana ko nayo yagize igikundiro kidasanzwe ubu iri hafi gukwiza ibihumbi 200 muri uko kwezi n'imisi ngahe rero urumva ni ivyo gushima Imana rero Sabbas ntiyicaye ntiyahevye gospel ahubwo ikintu cyose kiba ku mwanya en plus dufise n'indirimbo twagiye gukora muri studio ndetse twagiye no gushutinga na zone urumva bitusha tugenda turagira alternance nato nyene mwazi kuranye nahoze Muhando oya iyo ndirimbo igiye kuza ndumwe iyindi ni collabo y'umuntu ntashobora kuca ndababwira uno munsi tuva muri filme dutandukire muri gospel music naco cyanyuma kubera iki bigoye yuko kupitiza views 107,000 umenga ni 107,000 niba ntihenze mu kiringo cy'ukwezi udashoboye kuba wakoranye n'umunyamahanga kubera iki bigoye nk'ubu we Sabbas izo 200,000 views zikaboneka ku ndirimbo yo gwawe mu kwezi kumwe nibaza yuko ni question yo gukurikiranwa question n'ungena abantu bakurikirana ibikorwa tout d'abord abantu bari bamaze igihe kinini banyidogera ko nkora indirimbo mu Kirundi gusa kandi ndafise public muri Kenya Tanzania rero urumva n'ururimi rumwe rurashobora kurimita ibikorwa byacu ntibigere kure ikindi naco murabizi yuko si question yo kwa Sabbas wenyene ni presque ku baririmbyi benshi simvuze bose hashobora kuba hari ubishikako mu mwanya nk'uyo cyangwa mwanya mutoyi ariko benshi murabizi yuko ico kibazo twavuga ko kirikome navyo bica biva kuri inde bica biva hahandi babantu baduha support babantu bacu bo gukunda ibikorwa no kubikundisha abandi ninashase yuko ico kintu nyene dukizana muri iki kintu ca gospel music ca kintu cyo gukunda ibikorwa ndundi ni kuvuga rero kuba abantu bambara vya bintu numva agahaze ntikari hariya gusa umva ko kari no muri gospel music karimwo bigenda guterere kugira gospel music tumenga iri hasi ya y'umuziki usanzwe ndavuga izi ndirimbo zisanzwe akunda kwitwa profane canke ni sekira umuririmbyi umwe arashaka gukubita 200,000 mu kwezi birashoboka ariko muri gospel ugasanga biragoye bivana n'ingene abantu babihurumbira cane maybe niko no bivuga hanyuma muri secular music na gospel music nibaza yuko singaha mu Burundi gusa
singa mu Burundi gusa ugiye kuraba henshi usanga secular music abantu benshi bayikurikirana kuruta uko bakurikirana gospel. Imvo ziratandukanye, urabona hari amadini menshi, ayo madini menshi rero iyo bagiye kumva ibintu byitwa gospel hariho abatabaye interesse, ariko izo usanga zakurikiranwe n'abantu presque bose izo za secular music. Hanyuma ikindi kintu naco ni cya kintu nyene twavuga ya question yo gukurikirana yo gukunda ibikorwa byacu no kubishigikira, ariko kandi hakabamwo no kwidandaza. No kuvuga ngo umuririmbyi kenshi muri gospel hari gihe dukora igikorwa tukadepoza ngaho tukumva umenga ibindi byose byo kwikora, ntitumenye yuko abandi nabo babishiramo ingufu. Meme gospel y'ahandi ababatera imbere usanga babishiramo ingufu cyane mu gupromotinga ibikorwa byabo. Rero natwe ico ndakizi iyo faiblesse ndayizi muri gospel, abantu benshi yuko kuri question yo kumenyekanisha ibikorwa byabo aho hantu turi hasi, ariko nibaza ko bizogenda biraza biduga bukebuke. Sabbas, ndashaka umbwire wowe utarimwo abaririmbye ba gospel batanu ubona hafi uze kuvuga ngo ntavuze ngo yababona nabi, oya yashaka abo munyene ubona hafi vuga ati aba baraboneka imbere y'abandi. Ni barahari benshi kandi nuko usanga batamenyekana cyane, ariko jewe muri kino kibazo ndagikombinire muri buno bumwe twakoze itara ry'umuririmbyi mu Burundi. Itara ry'umuririmbyi mu Burundi mbona ari yindi force, mbona ari zindi nguvu zidasanzwe ziriko zirakora canke zavutse ziriko zirakura, ejo bazoba bari ahandi hantu kandi hakomeye. Sabo gusa hariho nabandi bagenda bagira ano ma initiative ari karavuka ubu y'abantu yo gukorera hamwe, en plus ugasanga bafise imigambi irashe bizotuma gospel ishora gushika kure. Ariko kandi ntitworeka no kuvuga hariho nabandi basanzwe bariko barakora, kandi murabona yuko umengo na gospel dusana abantu habaye réveil kuntu, sinzi ko mubibona habaye réveil kuntu zawumva hariya bariko barakora tugerageje kuja mu ma église tukaraba lekora tukaraba n'abaririmbyi bahari, turabona yuko hariho umuvyuro. Birashoboka kuba bitaraja muri public ngo biboneke cyane, ariko ndababwiye yuko mu misiri imbere kabisa muzobona yuko hari impinduka idasanzwe ihari. Mbwira rero abaririmbyi batanu nabakombinye mwabo. Nashaka umbwira amazina kubera iyo uri kwiyumvira nkuko avuga ati reka abaririmbyi batanu ba gospel batanu mubona bazi imbere ni bande. Ndavuga dukuyemo nka Dudu na Fortra, abo basi tubakuremo. Biragoye menga gutora abo bandi naho batora menga bica kure, ariko nk'ubu ndakubwa jeti mbwira abaririmbyi batanu bo mu Rwanda wumva biranyaruka kubavuga. Menga cyane muri Tanzania menga biranyaruka cyane kubavuga gusumba abarundi. Wibaza rero ko abuze ikubwira mu pushinge nkuko tubona abandi barimbyi ba gospel mu bihugu bagaragara baboneka. Hari habuze bwa bumwe nako gukorera hamwe, gushira za nguvu zacu hamwe, umwete wacu hamwe, gusengera hamwe no gufashanya kugira ngo bya bikorwa byacu bigere kure. Rero ko ivyo bintu mwino misi biriko biraba ama initiative yaharari menshi, ivyo nizera yuko mugiye kubibona vuba. Twagiye kwitira ry'umuririmbyi Sabbas arateguye itira ry'umuririmbyi n'abandi bari kumwe, je narashoye gushika, ariko nari nzi yuko kijya kinunza kugisanga mu babaririmbyi bose ba gospel music bo mu Burundi, kuko ni kintu kizima cyo kuja hamwe, kwigira iterambere rya gospel music hamwe, kwiga gutera imbere ukuntu mumenyekana canke ubumwe. Ariko narashoye kuraba ndaburamwo bamwe beshi kubera iki. Ico kibazo ningira nibo bari bakwiye kukibazwa, ariko kandi igikorwa kimwe kitwebwe yari baye deuxième édition, kandi murabizi yuko umwana aravuka agakura bukebuke akagenda aca ku ma etape. Rero kuri ntuze inshuro yacu ya kabiri dukoze ntitwoca tubona babandi bose twifuza kubona, ariko bukebuke nizere neza yuko muzogenda murabona ingufu zigenda ziriyongera. Ntitwobigaya bivanye n'abitavye muri edition igira kabiri,
turabona yuko ni intambwe ikomeye twe turabishima hanyuma nibindi bizogenda biraza bukebuke nabajya mutabonye muzoza murababona. Sabbas nuko ari umwe mu baririmbyi nashaka kwaza ati we ko ntakubonye mitara ry'umuririmbyi habaye iki acarambwira ati nababitunganije kandi mu babitunganije akaba yari we ntumva yuko kuba bose batabonetse harababikwagiriza bose ntibashobora kuboneka igituma batoboneka baririmbye bari muri kino gihugu ni benshi cyane si bose twoshikira nakubwiye yuko byari ni igikorwa ca kabiri si bose twoca dushikira uwo mwanya murabizi yuko gutunganya ibikorwa nka bijya biragoye biraruhisha bitwara umwanya munini cyane kandi umwanya twari dufise mu preparatif nticari kirenga ibikorwa byari bihari byategerezwa gukora gukorwa byari byinshi cyane abo ntitwabakumiriye kandi ntitwabanse ahubwo mu edition igira gatatu canke mu bindi bikorwa abo twizera ko tuzobaganiriza kandi muzobabona hanyuma ariko naho ntitubabwire yuko no muri edition ya gatatu muzobabona bose ntibikunda kuko ni benshi cyane bamwe bashobora kuba bari mu bindi abandi nabo tukaba nukoroherwa kubashikira tutoroherwe kubashikira kuko nkuko wabivuze hari umuntu woroherwa kumuganiza bivanye nuko musanzwe mumenyeranye n'ubundi nawe usanga bishobora gutwara akanya kugira ngo muganire. Hari utyo kwivuza iterambere rya gospel music mu Burundi? Nta utogifuza ariko umwe wese abariko arariharanira mu ruhande rwiwe canke uko mu mbono ziwe uko mukombozi none yaruka kubona yapostinze ati icisha umuziki mu Burundi beshi bagwaniye amazina reka mvuge umuziki kuko na gospel music ni muziki bagwaniye amazina ati uwo umushoferi mwiza gute mwibarabara ribi ubwo namwe muri gospel ni mugwanira amazina kavuga ati je Sabbas ngwane je nyene menyekane nka Sabbas Alvella ngwane nka Alvella menyekane nka Alvella na Sandi ngwane nka Alvella menyekane nka Sandi ubwo sico coba gituma hashobora kuba igikorwa nk'itira ryo muririmbye ntibabonekemo bose. Iyo biza kuba ivyo ntaco nari gukora nari kuja gukora indirimbo ziwanje je nyene iyo nari kuba ndiko ndagwanira izina ariko le fait que wagiye urabona nabandi nuko abo bantu turi kumwe kandi bari proche yacu tuganira tukagana kucerekeranye n'umurimo w'Imana n'ingene twawuteza imbere hanyuma nta mwongo buri sato ibidahizwe birashoboka bakaba barimwo ariko nabo sino bavugira kuko ivyabo atavyonzi cyane. Hari umuririmbyi wahamagaye aze mu itira ry'umuririmbyi akankakuza ncaye ntiyitabira ubutumire iretse uwabuze akanya. Ntumva rero kuba bataje ari we utashikanye ubutumwa kuri bo canke utabashikije kico kintu. Wabonye abaririmbyi bangahe twari benshi cyane ariko nakubwiye ko ntashobora kubashikirira rimwe cari imwe kuri edition imwe abo ntashikire nzo bashikira ku yindi nabo ntazoshikira ku ya gatatu nzo bashikira ku ya kane no ku ya gatanu no ku ya gatandatu. Igitangaje Sabbas ni kwa nk'ubu bamwe muri bajya baririmbyi bataje bari bamenye kijya kintu akaba atashebeye kuza avuga ati Sabbas ndashaka kuza muri ico kintu canke aze kukuganiriza kubaze imigabo n'imigambi y'itara ry'umuririmbyi numva kari ivyo byose Sabbas yo bija hari ikibazo kandi kugira dukire bizako tuvuga ati ikibazo kirahanaha hama bariho tuvura umuntu avura ahantu azi aho ibintu byagwariye canke byapfiriye mu byukuri mva ko hari akantu ari agahaze bija hose nimba Sabbas ategwitira ry'umuririmbyi itara ry'umuririmbyi kaba rijejwe canke gihayihangiro ryo kumenyekanisha muri bya gospel canke kwigira hamwe cyo tuma gospel itera imbere ntitubabonemo bose mu byukuri umva atarimo agahaze kuri wewe canke kuri bajya bagomba kuza. Ibyo sino bimenya cane byomenya abo bantu baba bari babira bimenye hanyuma bakaba muri bo bumva yuko umengo batoza gushigikira ibyo rero nta muntu novugira kuko umuntu wese afise impamvu ziwe personnel. Hamwe usanga ikosa ryo kuba bataraje ryavuye kuri Sabbas cyangwa kuri organisation ya Sabbas. Sabbas ni umuntu si marayika Sabbas ntashobora gukora ibikorwa byose ngo bigende biri parfait hariho udusembwa tumwe dushobora kugaragara mu bikorwa yateguye kuko ari umuntu atari Imana kandi n'umuntu ameze nk'abandi bantu bose nizere yuko n'uwo wundi wese na wene yaza kubitegura canke amaze gutegura ibintu nta numwe arakora igikorwa ngo ashikire bose canke ngo ashimishe bose. Kandi Sabbas yuza kiza kumbura ko watumiye bose bashoboka nari kumva yuko ikosa ryavuye kuri bo ariko kumva ubutumwa utabashikije ku butumwa bwiza umva ko ikosa riri kuri wewe. Nta kosa mfise kandi kosa si ry'umwanya kuko
ejo hashobora kuzana ibindi cyangwa hakavuga ibindi rero nta kosa mfise kubona ntabashikiriye bose nababwiye yuko Sabbas ari umuntu nk'abandi bose nizere yuko ntiyobabaye uwa mbere atashikiriye abantu bose kandi nta n'igihe na kimwe nzokwigera ndabashikira bose ariko abimana izobishaka yuko bashikirwa ico gihe bazokwama bashikirwa ari benshi twagiye tugana bavuga ari ngomba ngo abaririmbye ngo bagospa mu ndi ngo ntidukundana wako kanuru bakemera iyo abatudakundana ntituba dukorana rero birashoboka kuba bivuga afise urwanko kuri bagenzi we ariko nka je batanu umwe dufitaniye ikibazo ubwo rwanko ntagombona erega no bivuga avuga yuko watavya atabanka ariko wamubaza wankana akamubura nyene ni babakwiye kubisobanura bumvise ubivuga ko bankana ni wabakwiye kubisobanura ashobora kuba yanka mugenzi we canke afise mugenzi we amwanka uyu urumva ko abafise rezo yo kubivuga ariko jewe mbona bo dukorana umurimo w'Imana tutankana ega bajya muri kumwe bashakuza bajya nibyo birumvikana ariko by'ukuri murankana Sabbas kumva hoteguga ikintu nka kijya ntibabonekemo bose kuko bari baje narababonye n'abarivye ba gospel ndabakurikirana ndababona kutaboneka mu kintu sugwanko kuko niki kutaboneka mu kintu sugwanko kuko n'urukundo none hari aho urabona bahuriye abantu bose ndavuga nk'abarivye ba gospel bagomba guhura wibaza ko vyoroshe canke wibaza ko vyoshoboka ni hari igikorwa kimwe Yesu Kristo wenyene ntivyakunze ko ahuza abantu bose none wumva Sabbas ari wazobahuza je nkora uko Imana yashatse ko nkora kandi biba birangiye rero ntiwiyumvire ngo urumva ngo nugwanko ngo niki ngo bajya kwera bataje no haza abari bateguye kuza kuko ikintu cose nikikorwa mu rutonde rw'iwacu n'urutonde rw'Imana ivy'Imana yagenye nivyo nyene ivy'Imana yaduhaye nivyo nyene urumva ivyitaguhaye izobiguhejo ntiwumve yuko dutegerezwa gukora uwo munsi nyene ibintu byose tuje tubona byose biriko biritondeka byose tubone biriko biripanga byose ku murongo ngo alright ubu n'ubuzima ubu n'ubuzima kandi ubuzima ikintu cyose ni procedure kigenda buke etape par etape rero ivyo tutarashika kuno munsi ntidukwiye gucika intege ngo nuko tutabishize kujya munsi kuko none iyo tuza kubishika kuri ya munsi no kuvuga komisiyo yari kubihetse no kuvuga komisiyo yabirangiye ariko siko Bible ivuga mu gihe cyose tukiri muri buno buzima dutegerezwa kwama dufise igikorwa dukora iyo biza gukore kuri ya munsi nyene ku munsi umwe none wumva ubu ntaba nicaye ndaramye mvuga ati ibikorwa byose byararangiye ariko ubu mfise umwete wo kuvuga ati hari ivyo nakoze uri ya mwaka hari haho ntashitse il faut que je travaille fort kugira ngo nshobore gushikaho ntashitse rero ntutahure yuko kubona abantu bataje bamwe ngumve yuko umengo ni ntama yuri y'inzu no nibisanzwe abimana yari yateguye ko baza baraje abandi nabo bazoshikirwa kandi harabo wabonye utazosubira kubona batazogaruka hari n'abandi bashasha uzobona niko ubuzima bumeze ukuri kutegura gute twazeme edition kugira tuze tubone bose ko twe tubabonye bose biratunezera kubabona bose ntavyo ndagusezeraniye ntuzokwigera ubibona oya canke basi uzutumire bose uwanka kuza azokwanke kuza basi yarose ubutumire tuzotumira abashoboka abo twashoboye abimana izodushoboza gutumira urumva abimana izodushoboza gutumira none ho rubona yuko ibikorane abantu bose basoma amafishe bakayabona ha amafishe ari bose bakabibona ariko ugasanga hagemwe abantu bake erega nibitangure ku itara ry'umuririmbyi oya ntibitangwe mu itara ry'umuririmbyi none biba ku amashengero akomeye amashengero akuze twebwe itara ry'umuririmbyi tukivuka tugifise umwaka umwe urumva ko ari dukwiye kwiramanta ahubwo twe dushima Imana ku vyabaye dushima Imana ku babonetse abatabonetse nabazoshikirwa kubeki Sabbas yageze ko kwikora kundi muririmbyi mpuzamakungu canke mu bigo bitandukanye akunze kwikora kuri Rose Muhando cyane nari kwikora kurinde yaje nawenze nca ndakubaza birashoboka ukabona abandi ukabona abandi ati yari kubwirana naka oya je mvuga ati kweki bitoshika uvuge ati ngira nje muri Kenya mu Rwanda mu Nigeria naho nyene ugumuza na Rose Muhando erega nababwiye ikintu cyose kiba ku mwanya wacu
ikintu cyose kiba ku mwanya wacu iyo abavyari ibintu dutegeka kwa kundi wotanga ordre mu musegonda umwe bose mba narabazanye bose biba byararangiye urumva bose mba narabazanye urumva mba nabwiye aba Nigeria mba nabwiye abanyarwanda nabwiye abakenya ariko ntiyumvire yuko ntegezwa gutara agatelefone ngo allo ngo uzoze mu Burundi umunsi munaka no ni ibintu birebire umuntu mutegerezwa kumvikana ushobora kumubona naka umukunda ushaka kwaza ariko tukumvikana tukananiranwa ugasanga umuntu ntiduhuje vision ntiduhuje objective nico gihe kwandiko ndakorana ciyumvamwo nkuko wumva hariho nabandi bataciyumvamwo kandi arabarundi none wumva no ndamuzana gute ariko ico nizera umuntu wese yaba uri mu Burundi canke hanze Imana yateguye ko azogira icyo afashije mu itara ry'umuririmbi wowe wese tuzomuronka ariko kandi ni etape par etape. Sabbas uri haje imbere roza muhanda ari ngaho pembeni n'atavyumvise ravuze ati muze twiyungunganye turabe ukuntu umuririmbyi wacu yozosubira hariya n'indege. Sabbas kuzana roza muhando niwe yimenya canke arafise sponsoro canke arafise ubufasha ko kumuzana kwinjira ata amafaranga arihisha. Nta sponsor nta bundi bufasha dufise uretse twebwe nyene ubwa bumwe bw'abaririmbyi umwe wese ashobora gutangwa aronse igihumbi cyangwa atanze 2000 tugakora umurimo w'Imana abashoboye umwe wese agatanga ico ashoboye ariko sino nta sponsor d'office ariko turayikene turayishaka turashaka ko abantu badushigikira mu bikorwa mwene ibikuko n'ibikorwa biviza intérêt du pays. Sabbas roza muhanda ari imbere aravuze ati twebwe muri Tanzania twakoze umuziki kubera abarundi ndababaye cyane kumva uyu munsi mengaho muri ni hahandi nyene mu gihe twebwe twaririmbye cyangwa tugakunda umuziki kubera abarundi byagenze gute byabagoye nibiki ingorane zabaye niza kijya kintu cyakwigishije iki nka Sabbas? Nticikishije Sabbas wenyine ahubwo cigishije twese en general kuko ntiyari si jambo twavuganye muri meeting y'abantu babiri ahubwo cyari ikintu cavugiwe mu gikorane mu ishengero rinini nizere yuko cigishije abantu benshi kandi yabivuze na twebwe tubibona kuko igituma tubibona nuko na twebwe twari twamaze gutangura iyo initiative. Ibaze rero Sabbas kumva roza muhanda zino abantu bakaza ari beshi sari kuzura nyine kana kari gitangaza ariko Sabbas akaba atoja muri Tanzania bijya bibe wewe biguhiki canke bikwigisha iki canke ubona hagiye kubiki kugira Sabbas nawe agiye muri Tanzania tubone ibintu bigenda nkuko nabo baje no bigenda. Mon cher ami ivyo rero jewe ndi umuntu azi kuba satisfait n'ubuzima canke ibihimana ingejejemo jaho natangura no musisi ho ndi bro hari ahantu henshi Imana ncishije sini wa mtoka mbali tulitoka mbali Imana dukuye kure rero aho tugeze dufise impamvu nyinshi cyane zo gushima Imana ariko kandi dufise ibimenyetso byinshi bitwereka ko Yesu azotugirira neza. Ikindi naco turamaze gutumirwa muri Tanzania mu bikorane bikomakomeye bingana nka kuriye canke bisumba niki twabonye hano ariko ikintu cose umuntu wese no mu mwanya wiwe kandi nzi kunezererwa umugisha w'abandi igihe cose mbonye Imana igiriye neza mugenzi wanje ndanezerwa sincangira ryashari yurivuga ngo kubera iki ngo jewe ngo bibatabingira batagira gute no ikintu cose kiba ku mwanya wacu kandi nubwo bitoba icubahiro kiguma ari ic'Imana jewe sinaje ngaha mwisugira ngo mbe celebre sinayo objectif mfise ahubwo objectif ni gukora ic'Imana ishaka ko nkora mwico gihe Imana nimpa abantu 10 namba aribo yantumye ko nawe namba yamutumye ku bantu miliyoni none wumva question ihagaze kuri jewe canke ihagaze ku Mana wumva ikibazo gihagaze he nikiri kuri jewe nikiri kuri we ariko ubuzima bwacu tubamwo n'ubuzima bwategetswe n'Imana canke bitegekwa n'Imana. Kena kazi ya Mungu ina makosa. Ivuze ngo ego ni ego ivuze oya ni oya. Yes. Rero urumva twe turanezererwa naho tugeze niyo turiko turaca.
Turiko turaraba Sabbas duheze dusa nabarangiza kuko turaganiriye bihagije ariko biba ari byiza kugira ibibazo byose bive mu nzira tuganira ukuri abantu batahura ibintu nkabira kuko ibibazo mbafise hari n'undi muntu aba bifise kuko hari ibintu byaciye mu bantu uriko uraraba gospel mu Burundi iracarimwe gahaze je no kwita gahaze canke haracabuze patriotisme gutu usanga mu ndimbo zo guhimbaza no gutazira Imana mu eglise hehe hatandukanye ugasanga baririmbye nyene bari kuririmba indimbo z'abarundi kandi zihari bariko baririmba indimbo zo mu Rwanda, Tanzania, Iringara, izandimbo zo muri South Africa bigenda gute ko ndibaza ko muri bijya bihugu bindi udashaka gusanga umuntu ariko aririmba indirimbo yo mu Burundi ngo nariko yari gutazira Imana gusa kandi mu gihe bajya abantu batumve n'ivyari byo numva yuko changement kwiye guhinduka no muri mwebwe nyene abaririmbyi bajya usanga bari muri majya ma groupe de louange et adoration nivyo turimwo kandi ivyo twaragitanguye kubikorerako no kubivuganako nizire yuko ubu tugiye kuza turumva indirimbo ziwacu ziririmbwe na bamwebwe cyane ego ntushaka kwanganiza mu mahanga ariko tuzikibanza gito nivyo ariko nakubwiye ntuce wiyumvira ngo nuko bibaye hanyuma ngo mu masegonda 5 bizoba birangiye ni ibintu bigenda biraza bukebuke ikintu gikomeye nuko n'Imana ikihagurutsa abantu bagira no ma initiative yo kubitahura no kubitahuza abandi ni bukebuke si ikintu kica kiba mu musegonda umwe ngo ndagutera intege ndakuremesha ndakubwire ngo guhera dimanche ntavyo zosubira kumva noba ngo henze kuri Sabbas patriotisme ni iki ni nko kundi wese patriotisme ni si kuri jewe nyene gukunda iwanyu gukunda ivyanyu gukunda igihugu si insiguro y'umuntu ahubwo ni insiguro ihari iri uko nyene rero urumva kwa gukunda ivyanyu gukunda igihugu gukunda biwanyu gushigikira biwanyu gushigikira ivy'iwanyu Sabbas ubwira abakunzi bawe n'abakunzi basanzwe badukurikirana abakunzi ba filime ndundi ba gospel music ba Sabbas style ba Burundi TV akantu batekerera kanyuma na nyuma kugira twinjire muri patriotisme by'ukuri kugira abaririmbyi bacu ibintu byacu filime zacu zituge zitera imbere reka ndakavuge nongera ndabasezera ndabashimira ingene mwabanye natwe muri kino kiganiro Imana ibahezagire cyane ndabatumira kuraba kuri YouTube Sabbas Burundi filme Ubuzima part 6 igiye kuboneka mukurikirane indirimbo fungwa milango ya baraka twakoranye na Rose Muhando nihiri ariko kandi murabe na filme umwansi abatarayiraba ariko kandi kucerekeranye na patriotisme gukunda igihugu gukunda ivy'iwacu gukunda biwacu nibaza yuko naco nogenda ndanabashimira biraboneka yuko impindukira hari kuko uko ibintu vyahora bimeze turabona yuko biriko birahinduka muzige mukunda ibikorwa vyacu murakunda indirimbo zacu muriko murazishigikira muriko murakunda amafilme yacu muriko muradushigikira muriko murakunda n'ibindi bikorwa by'abarundi mubandanye mukomerezaho dukundi wacu dushigikirane tuzogera kure twese hamwe birashoboka murakoze Sabbas ndagushimire cyane nizere ko nundi munsi twagukeneye tukubaze za gospel music filme Sabbas style twizere kuzoduha umwanya cyane gose ndahari murakoze nawe okay thank you